ivyo gufata fata nabigize indahiro kwamana nawe n'umurimo ahuri hama n'akariro narose namba mpamagara ni wewe mprefera fo ni wewe nkunda amarica ahuri singeza kuhava kuba hafi yawe ni ngwara ngwaye nkuretse nojaye erega singira yandi mahitamo usizeje nobahe urantesa sana je wangize umufana tu seras mon bébé je wangize umufana. Boys and girls, ici la comédie squad pour dire à Andy d'avoir juste également pour moi ça que black machine black bien au caméra muito musaza ndakubira ko turi mu kibanza cyiza turi muri the key house pour dire à Andy ndabura ati narushaka kuzuga fatira ibishaka byose bimeze fresh cyane yaje byo kunywa no gufungura ndakubira ko byamaze kumera mutumira wacu no sura uno munsi ntabari umwe ni babiri bafise umugumeze neza nabana babiri ba mu ntara nziza bava ahantu bita Iburagane neza na neza ahitwa mu ntara ya Makamba kwa kuri ahandi murahaza bari ivyo bakomeye cyane aba Victorias ba Kombozi n'abandi benshi n'abasore ije ifise ingufu zidasanzwe bafise indirimbo iryoshye yitwa umufana kwa kuri ahandi bafise ibikorwa byinshi cyane ndabona ni watumire uno munsi uzi ko noheri bubyo cyangwa ibuba reka duhere nganacu yes ndabura musabro yambo cyane gaye bakwitanze jewe nitwa MT yego ako avye bakwisebutse banyise méthode Fissimane yego ryate yavuye noneho rero naciye mfata méthode ndayigira MT yego hari uni yitwa ngo MT na bawari wewe acikura ko tu oya ndabura ko iburyo bwa MT akabigura undi mwana kiri muto sana nawe nyene aracari no munyeshuri ahayaje ava kwishuri bana b'Imana ndakura musa bro ndakura musa cyane siskaye bizira kumeze neza ndameze neza kabisa bakwitanga je amazina abavyeyi bampaye nitwa niyo nkuru Yan Jobel amayo wihaye ayo nihaye nakuye ko indemesta zine zihereza nshangira Yan G yeah queen employment asanzwe bangene kumenya abana babiri bangana yeah mwese kwivuga muri bande mufaye naho navuze yo mu bon nkuko babivuze twe tuvi Makamba yego gusa ubuye dusanzwe tubangaye Bujumbura je ndi umunyeshure MT umunyeshure ari mu nawe nacavuga je yeah okay tuva Makamba hama ariko twaciye dushima kubera urabona ibintu vya music bisaba yuko twokwegera igisagara rero twaraje mu gisagara nyene tumaze n'imyaka myinshi ngaha ego jewe niga kuri université uyu nawe aracari muri secondaire yego nuko byabaje mu guti ibintu byo kuririmba iyo ngeso yabaje mu guti okay ingeso ama byo kuririmba mu bisanzwe byatanguye like hari ni kumengariza umwaka umwe niho nyene twari home nyene muri vacances hama rero hari aga challenge kari kagezweho kigendirimbo nani Dorimbogo se rero kara trendinga baca baratanga beat kugira ngo umuntu menga yari SBM menga niwe yayitanze kugira ngo umuntu akorere ko like yandike akorere ko freestyle yiwe so rero turagira tuca turapanga ko twogakorerako ya rero cha turaja muri studio yo mu ikota nyene hariya rero turagenda twebwe rero bwa n'ubwa mbere tugiyeyo cyo twibaza duti like kubera akantu gatoya ka 45 secondes turaza kumuha amahera make cyane ko yasisonye yose nuko rero dushitse yaratubwira ati man indirimbo iguma yindi nyene ibikorwa nkora nibijyanye rero muriha amafaranga kuye nk'ayabandi ushaka muririmba n'ivyo birabara niko yatubwiye rero sha turavuga ati none what if dukoze rero indirimbo twipime kamera cha turipima turandikira ngaho nyene muri studio cha duhera ku ndirimbo yitwa Amonex twako tudisinga nyene mu ex yuko nyene ibintu nk'ivyo yatubabaje ariko nyine agende twaramwibagiye biro nk'ivyo
kandi inspiration yavuye aho nyene tuvyumva uko nyene tungaho nyene hama rero turayikora turayisohora nyene bimwe vyo kuvuga ati urumva twapfuye busohore tubaye busohore nta bintu byinshi twayibonamo nuko rero turayifata turayishira kuri YouTube channel y'iwacu nyene rero mva hama rero ca turaraba feedback tubona ni nziza cyane zisumba nuko twari tuvyiteze abantu nyine baratubwira ati big up sana murabizi murabishoboye kabisa ibintu nk'ivyo ya hama rero ca turaronka umuntu aratubaza ati mubona gute ndabafashe mu mugongo mu bintu bimwe cyane yuko umuziki utaba woroshe hari bisaba uburyo bwinshi so aracara dusaba ati mubona gute ndabafashe mu mugongo hama rero ca turavuga ati mwamukoze cyane hama yaca atangura kudufasha aratuzana rero turakora doucement indirimbo ya mbere turakora iya kabiri yitwa Forever ubu rero dufise indirimbo yitwa Umufana featuring na Alvin Smith nuko vyagenze indirimbo yitwa Umufana na Alvin Smith yego muri ivyo baje gushima Alvin bon Alvin Smith nyene uri umukozi urakunda umukozi mugenzi wawe Alvin n'umukozi aririmba neza twaravuze ati dukoranye na Alvin vyo barakarusho uti kubera Alvin nawe nyene n'umuntu n'umu artiste afise izina rikomeye ngaha mu gihugu cacu Burundi abikora neza umuntu ama management ciramwegera iramubaza ubona gute twokorana barumvikana ibintu barabishira mu buryo Alvin acaremera turakora indirimbo gushika ubuye yasohotse ejo maze imisi ibiri gusa indirimbo yasohotse clip video nziza cyane na Alvin muramuririmbisha feedback nuko muramukwana zimeze gute feedback zose ni nziza kabisa batubwira batabwo mwaratevye kwiyerekana ibintu nk'ivyo oje nta zindi negative novuga maze kubona wow kuririmba Alvin hari experience mwabinosemo yego cyane urumva mu bisanzwe umuririmbyi kuko urakorana n'undi muririmbyi na cyane nk'abo badutanguriye urumva hariho ibintu byinshi ugenda uriga ukabona ukuntu bakora maybe ko twebwe twahora dukora ugasanga hari ikindi tugiye gukorana n'ujya twungutse birafasha indirimbo yarasohotse turabona na Big Fizzo apartage kabisa yego aranavuga ati ibintu bikomeye cyane no kuri Facebook yiwe arashaka kare Fizzo akunda gushira ku masatu yiwe yego mwavyakiye gute amaja ku Fizzo yabanditse bwa mbere je novuga nti tumushimire cyane gose kubona yariyumviye akadutera intege musanze si ibintu bisanzwe cyane ni ibintu vraiment bitangaje kubona umuririmbyi nk'ujya twubaha muri Gent akaba yumva yo dufata mu mugongo agaposta indirimbo yacu agashira ko link mu bisanzwe urumva ni ibintu bikomeye cyane twoshima Fariaz cyane yarakoze cyane kabisa yego wavyakire gute ga Young J bon jewe wanashima n'umuntu yabimbariye sinayibwabibone kubera sinayibugure telefone amacarambwi acara telefone ya peri sanzwe ngo wabonye ngo Big Fizzo ngo yabapostinze ndavuga ati reka ncekinge ndabe ndagenda ndaraba nsanga yadupostinze ndatangara ndavuga none nabuze naho nca kugenda ndamushimire mugabo ca turaca kuri konti ya Music ca turashima aca twishura tubwira ati courage cyane ngenda muri YouTube nsanga yakomase ngo ndumufana ibintu byari biryoshe sana ndumva nyene ibintu birampaye intege birampaye inguvu umulegende nka Fizzo akomanta ku ndirimbo yiwawe ngo ndumufana gacha komanta kuri titre mwatoye iyo ndirimbo byarandyoheye gose navuga ati komsa ejo ni heza ati kumbure ko ndirimbo ya mbere uko twari twatanguye nta commentaire ya Big Fizzo yari irimo ati umuntu ekabandanya kuri kunyene bishobotsa narushirizeho bizogenda neza Fariaz afise label afise studio afise n'ibindi byinshi cyane ariko muyibaza yuko ino muziki avuga ko umufana wawo ndi umufana yanyu ushobora gusanga nabafashije iki
kuvyerekeye haba studio haba featuring nyaza ko ari mfasha nashobora kuba ya mu bisanzwe cyakabaho uburyo yego projet novuga yuko vyo bari vyiza nyene it's a blessing nyene kubera urumva n'ibindi yarabidukoreye kandi yaradukoreye ibitangaza nyene kubera asanzwe nabikora gake ariko yararavye indirimbo yacu aravuga ati kabisa reka ndabafashe ndayishireko urumva rero navyo ivyo yakora vyose numva vyo bari vyiza cane hari ico ushobora kwibaza umuntu nk'uyu akoze ikintu kuri Prophet wakicaruka ariko ni umunyamakamba nk'uyu wayi mbere musiko ko Farious karigeze kunobera kugira iki murabizi kunobera ivyo turabizi yaragiye urumugara nobera uzi ubwo hari iburagane arabuzi ategerezwa kuba abuzi nyene yarabayeyo ategerezwa kubumenya ya yaciye mu bintu byinshi cyane mwe muri abanyeshuri ubu ariko Farious yarabaye mu kafere yarabaye mu mekaniki mwe muri abanyeshuri kandi murabona aho yashitse kumwete wiwiwe bamwe kumenya ubu Farious yobaha amahirwe yego hamwe kuri cyane kiganiro akavuga ati ikintu kimwe mwumfasha mu buzima nofasha abana nobafasha kimwe nkabaye music okay ubwa mbere na mbere nkuko dusanzwe turabaririmbyi jewe nibaza yuko aduhaye nka korabo kabisa yoyo numva yobadufashije cane yobadufashije ya public yiwe ikatumenya kandi gusumba uko yabikoze ubu kubera urumva YM Music featuring Big Fizzo urumva nyene vyo bari ibintu vyiza cane kurusha gose nyama ikindi naco nibinyene vyo kubandanya dusupportinga akadushirako link canke iki navyo nibaza yuko ni vyiza cane Deje yarabikoze tumushimire nuko muriko murakora indirimbo mfaniraje feedback muriko murahurana abantu bababwira gute umuziki wanyu mubona ugeze ku bino ndirimbo so bon feedback novuga kuri feedback tumaranye muri dejo indirimbo imaze isohotse feedback dufise feedback nziza cane abantu benshi bariko baradutera intege twarabonye abantu badushira kuma account yabo ama page atandukanye na page usanga utazi ugahura nayo yagushizeko ikiravuga ati ni bikorwa mwakoze bimeze neza bon novuga ni ibintu biryoshe kubona cane kuri twebwe novuga ati tukicaruka mu muziki ni ibintu biryoshe kubona watango abantu ku mpande zose ariko baragusupportinga bon ni ibintu biryoshe cyane ibintu biryoshe kabisa yanovuga nuko nyene nuko muri ko murabikora muri no kwishuri biroroshe gujonga ko bavuga ngo bingera ibiri nitereka jewe biconye no gisigura ubusanzwe hajyanye bivana n'ukuntu umuntu wese basara abafise ukuntu apanga ibintu vyiwe kandi hajya bikunanira naho nyene novuga yo kuba wabipanze nabi so rero twebwe ivyishure n'umuziki biratworohera cane kubera turafata umwanya tugapanga tukavuga ati uyu n'umwanya wo kwandika uyu n'umwanya wo kwiga uyu n'umwanya wo gusubiramwo uyu n'umwanya wo kugira iki byose bikagenda neza muriko murakora muraje kinaryoshe kuri mwebwe muriko muzana n'amaklip video ni ikintu gikomeye cyane yego abarimvyi benshi bifuza ko bakorerwa video ku mwebwe muragerageza kuba muri management bivuze iki okay kuba muri management musanzwe novuga yuko ni ikintu gikomeye cyane kandi naco gituma twebwe tukora ibibabona turiko turakora ubu ikintu gikuru cyane musanzwe ugiye kuraba umuziki ndundi sinzi novuga n'ahandi hose kubera n'abajya abantu bakomeye b'abastar tuvuye hanze baba bafise management musanzwe umuziki utwara uburyo bwinshi birenze cyane n'ivyo twebwe tubona natwe tutaravyinjiramwe nyene cyane bitwari twibaza yuko bitwara amahera nkayo tuba tubona uburyo musanzwe bitwara uburyo bwinshi rero novuga yuko bidekoraje abantu benshi niyo mpamvu benshi usanga babihevye mu bisanzwe barabura uburyo so rero twebwe kuba twaragize chance tukaronka umuntu aradufata mu mugongo urumva it's a blessing urumva twebwe nyene biratumariye ikintu kinini cyane bidufatiye runini nuko muriko murakora ariko ndabivuga agomba nkene iyo umuntu aba akeneye gushika kure cyane aba afise indoto izi ndoto mwifuza gushika ko
haba muri kazoza ka hafi canke kazoza ka kure? Bon, je novuga buri muntu wese abashaka afise indoto zo gutera imbere agatezwa imbere ni mu bintu aba ariko arakora. Twebwe mvuze kuri je mvuze twese wacumenga kuri jewe vraiment ndafise indoto yuko twotera imbere tukagira tukinjira mu bantu bariko baravuga ati tugwanire umuziki w'u Burundi. Deja ubuye ndibaza baduhaye amahirwe twashitseyo, reka rero muri kwa kwiteza imbere guteza imbere igihugu tugerageze tugwane dukore ibintu bimeze neza, hama bazojajinga bavuga ati ibintu bimeze fresh, kandi ndavyizera yuko one day dream dufise zizoba success. Nani kuvyumva? Je novuga yuko ari ico, hama ikindi naco mbona yuko nokongera ko mu bisanzwe ariko niko ivyo yavuze, mu bisanzwe ndipfuza kubona cane umuziki ndundi, nanje ndifuza kubona cane umuziki ndundi ufise ikintu basi umuntu naho umuntu yoba avuga ati mvuye ahandi akavuga ati mu Burundi vraiment naho nyene turaserukiwe, kandi akabona basi ati abarundi abarimvye b'abarundi nabo nyene bararonka ico bakurayo bakavuga ati iki turikenuye mu muziki wacu twakoze. Naco ndumva afise inyota indoto yacu kabisa. Mwatwego mufise management kandi kuragwana kugira ngo mushobore gushika kure yashoboka. Izo challenges mugihura nazo, impamba bimura mu kazi kanyu n'ubu mukiko murakora niza? Bo challenge nzibura, ariko novuga yuko ubunye hanini poje novuga 100% ko yuko nta mpamba myimbona cane kuko zishazikemurwa bivanye na management twaturimo. Yego. Apeti benshi baje bararirimba hageze yuko iyo success iboneka baca barashwana, abandi nabo ugasanga ntiba bimeze neza. Nike kintu mwebwe nk'umugwi muvuga ati mufatira kugira ngo nibyashika uburyo urabona ubu burahari ariko bwaba bwinshi cyane, muzaba musanga bateranije ngo usanga icyo mupfuye gisumvye icyo mupfana. Muramufyumvira yuko hari ico zakidutandukanya iki ya je novuga boje ndagutahura kubera ugiye kuraba nko ngaha mu Burundi imigwi myinshi vraiment yaragira sambuka iki, ariko je novuga yuko twebwe kwanza ubwa mbere muri YM Music turasenga kandi tubisengera yuko tutovana, noneho twavuye kure twavanye kuva kera, urumva nimigisha kuba twatanguye gukora tugitanguye kuririmba bagaca badutora ubwo nyene kuri iyo ndirimbo nyene, kandi twatanguye ari featuring bakadusaba yuko twoba team. Umva numva yuko turabacuti cyane, twarakuranye ibintu nk'ivyo, na YM Music noneho ni Y hamwe na M yani G Y MT wanje. Umva nuvuga yuko nuko twama tubisengera. Yego, modo wa kapera y'umufana. Okay. Umufana kabisa. Ngwivyo gufata nabigize indahiro, kwamana nawe n'umurimo ahuri hamana kariro, narose namba mamagara ni wewe mprefera fo, ni wewe nkunda amaricha ahuri singeza kuhava, kuba hafi yawe ni ngwara ngwaye nkuretse no jahe, erega singira yandi mahitamo unsizeje nobahe, urantesa sana je wangize umufana, tu seras mon bébé je wangize umufana, uranesa sana wangize umufana, tu seras mon bébé je wangize umufana. Ndakamererwa neza. Windi point Kabisa kuri form ndasanzwe byamaze komera. Nuko biri kubiza ku yindi point ndasanzwe aho mwari kumuririmbira hamwe. Mwese yo kuririmbira partie yo gira twumve ubukomeze bw'ijwi ry'umuntu wese. Okay. Attends. Est-ce que tu m'aimes?
utanyishuye go numva nocamba umusazi nshira muri mood umpe kugera kuri yo bose badashinka ukunda kubi kubi ya beauty samasa basaza n'abasazi erega mbambona uri nimero imwe atawundi mungana. Show me what your mama gave you, Mari. Erega ndaye nakubonye ndarira. See the way you got me crazy. Oh baby girl, oh na na na. You got my mind waranye hariye. The way you love me narisariye. Kana kimana, uri kursana. Uva kumana, sweet like a fursana. Really boy, but you got like you not come bergole. Kana kimana. Uri kursana. Uri kursana. Uva kumana, sweet like a fursana. Hari umuntu maze kudiraga kabangi. Kana wakipe mwana bari timidi bya bakobwa uko wakipe mwana Yeah. Cheni ba mutara kuzimya ka kudiraga. Bon. Ico mbona nuko twoshimira abantu bahereye kuva kera badusupportinga kuva like tugitangura kuva kuri Amonex tutaraja muri management. Kandi ikindi naco turashimira cyane bimwe bivuye ku mutima our manager Alan Cool abana ubaho cyane. Big up sana aradufasha cyane aratwitaho mu bintu byinshi bitandukanye. Yanavuga yuko ivyo simbona nico twovuga ngo like twomushimira ariko Imana izomwishura. Nuko biriko biza kuyinga point idasanzwe ako ngiye nto sinofanga nta waje akajambo kanyu. Yego. Nike kintu mwizeza abafana ko mugiye guhindura muri no muziki. Bon, twebwe Bari umufana wawe ndi mwasore abafana. Bon, ikintu twobizeza nuko muri mu bamaze kutwizera turabemereye yuko vraiment tutazobatenguha kabisa. Tuzobatenguha tugomba twicare dukora ibintu bimeze neza. Yes. Ahubwo ngira ko ndanabatumira mudukwikirane ku mbuga zacu. Vyose niho muzaba muri ko murabibonera abapete ko bitwara gutya. Instagram adutora kuri YM Music. YouTube, Facebook hose murashaka kudutora kuri YM Music hama tukaguma tubandanya ahubwo gaera umuntu aza kuva kuri iki kiganiro acarangurura muri YouTube abanzagire subscribe. Yes. Kugira ivyo bikorwa turiko turavuga ko tuzobaha bizoze bimeze fresh bazoba bambere kubibona. Yeah, novuga rero nico nyene twobizeza ko ibintu bizoba ari fine. Queen Poem. Yes. MT ndagushimire sana. Naje ndagushimiye cyane Juste Gael. Bizere ko vuba tuzogaruka kindi gikoko. Ntangorane nimwe kabisa. Kandi turabashimiye cyane namwe kuba mwizeye mukadutumira. Ewa asante sana. Yego. Young G ndagushimire gose. Tubashimiye cyane Juste Gael. Wagize neza cyane. Namwe mwakoze cyane. Nuko reka ndabashimire wese mwavyo murimo murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko tubana kumutwereka kwa rukundo kuri micro Juste Gael kaje from more cyake promotion the blog no camera yari umusaza kwa kundi ahandi ndagora bye bye cha la vista urahushira umujuro ushula none